Chuti bakundi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro hano kuri radio televiziyo Inkinzo jwi biyaga binini muri kumwe na jewe Jean Christophe Mugisha. Uyu munsi tubafitiye abatumire batatu. Umushinga ntahe wa mbere ni Dr Mazayinka Elia, turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Alexis Maharaja umupanafricaniste, turi kumwe kandi n'umuhuza bikorwa urunigo abanyagihugu URN hitamwo neza Union pour la Renaissance de la Nation. Ubwo urunigo abanyagihugu bakaba rugwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Bernard Ntungwanayo intumwa y'Imana mu bantu, akaba umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi n'umusesanguzi, akaba nawe yerekanye ubwa mbere inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo mwaka 2022. Ni nawe yashize ahabona idanizo ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo u Burundi, Kongo yani intwaro rusangi, Tanzania, u Rwanda na Uganda. Apotre Bernard Ntungwanayo ndagwe kaze muri kino kiganiro ubanze idondorere abatwumviriza. Murakoze ubwa mbere ndashimiye wewe munyamenyesha makuru wantumiye muri kino kiganiro cy'utaruzi. Nitwa Ntungwanayo Bernard, ndi ntumwa nkaba ndumuhuza bikorwa mu runani rw'abanyagihugu rwo kurwanya ihonyabwoko n'ubwicanyi ndengera butungane mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini. Urakoze ndagwe kaze muri kino kiganiro. Ubundi mutumire twatumiye ni Dr Mazayinka Elia, namwe mubanze mwidondorere abariko baratwumviriza. Urakoze nkuko yaje kubivuga, nitwa Elia Mazayinka, umuganga nanonosoye ibintu byo kuvura byerekeye ingorane zo gusinziriza abarwayi. Murakoze. Yego nawe reka tuguhe ikaze hano kuri radio televiziyo Inkinzo. Ubundi mutumire dufise ni Alexis Maharaja umupanafricaniste, namwe mubanze mwibwire abadukurikiye. Murakoze cyane kumpa ijambo no kuntumira muri kino kiganiro kuri radio TV Inkinzo. Jewe nitwa Alex Maharaja umupanafricaniste. Murakoze cyane. Ndabahe kaze ndetse nikaze namwe mwese muri ko muradukurikira ku mbuga zitandukanye. Mbere yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro, ikibazo ca mbere katukirabishe kuri Apotre Bernard Ntungwanayo. Apotre, kubera iki mu biyaga binini hamana ntaryo hibonekeza intambara canke ubwicanyi, aho usanga bishingiye ku bwoko, ku miryango canke intara n'ibindi bitandukanye abantu? Apotre Bernard Ntungwanayo, kubera iki intambara zama ari urutavana ko muri ivyo bihugu vy'ibiyaga binini? Intambara zo muri kano karere k'ibiyaga binini, impamvu nyamukuru ituma habaho ubwicanyi budahera cyane cyane bushingiye ku moko. Ugerageje kuganira n'abakurambere bakubwira yuko mu Burundi ndetse no muri kano karere abantu bahaba usanga ari bamwe. Merci beaucoup. Rero impamvu nyamukuru nuko abatuye muri kano gace k'ibiyaga binini, cyane cyane ndavuga mu Burundi, mu Rwanda, mu Buganda, mu buseruko bwa Kongo, muri Tanzania yegereye Burundi gushikariya za Mwanza, Tabora, muri Kenya, abantu bose babaho hantu n'abantu bafise icyo bapfana mu buryo bw'amaraso. Mu gitabo nanditse cyitwa mu biyaga binini ikibazo cyo kutamenyana, umugera w'ikinyoma wica, muri ico gitabo nagerageje gushiraho imiryango iboneka muri ivyo bihugu bitanu ifise icipfana, cyane cyane nk'umuryango kanaka aho uboneka muri ivyo bihugu. Abo rero uwo muryango aho uboneka baba bafise igisokuru kimwe. Ukongera ko yuko iyo miryango iyo ugendagenze muri ivyo bihugu bitanu uja gusanga isangiye igisekuru. Ugasanga rero imiryango yavutse kubera ubuhangange bwa bamwe mu bo dukomoka ko kubera ibyo bakoze, ugasanga kandi ikomoka ku bikorwa bamwe bari bajejwe mu bwami. Ugasanga rero abo bantu bitirirwa iyo miryango bivanye nuko bagiye baragwiririkirana muri bino bihugu.
igituma rero iyo ntambara iriho ubwa mbere je mvuga ko rukubera kutamenya ari ukubera yuko batazinanye. Iyo aba bazinanye bakaba baza baribo, bakaba baza amateka yabo ariko kahise kabo, bakamenya inkomoko yabo, nta muntu aba arya ugwara yundi bopfa ibindi ariko ntibopfa ubwoko ibyo batubeshe. Ico ni cyambere. Icya kabiri, bazira ikinyoma cyabibwe cigishijwe kirateragirwa mu mitwe no mu mitima y'abantu. Abatari bake barabifata babyubakirako, babigenderako, babifata ko ari byo kandi ari kinyoma cyakwiragijwe n'abakoroni. Aho rero abo nce bafatanya n'ibijyanye n'iyobokamana, kuko abazanye injiri, abazanye ibyo bise ijambo ry'Imana barizanye nabi, baje kutubwira Imana batazi, badukura ku Mana twebwe abarundi twari tuzi muri kano karere. Bari bafite Imana bazi, kuko bobo igihe bazanye ijambo ry'Imana muri buka binjiriye hariya mu Cankuzi muyaga bavuye muri Tanzania muri Zanzibar, baje bavuga ngo Mungu. Rero abarundi kubera bari bazi Imana baranse kwemera iyo Mungu, bituma mbere bamwe babigwanira, barabiharanira, amasengero bayubaka bakayaturira, naho byarangiye babishe. Ico ni cya kabiri. Icya gatatu, abakoroni batubivyemwo amacakubiri y'amoko, bica bituma abayubakirako abemeye guhenga bakajana nyabahururu birirwa barica abandi. Ikindi novuga n'amateka canke kahise katariko twigishijwe naho nyene n'abazungu, aho baje bakigisha kahise gashigikira ibyo abakoroni bari baje gukora mu Burundi, ntibigere bavuga kuri kahise kukuri k'abarundi. Mbere mwibuke yuko n'aya mazina twitwa, murabona nk'ubu je nico Ntungwa Nayo, baca bavuga yuko Ntungwa Nayo wari izina rindi, bakaca bavuga ngo ushireko iry'ubukirisu. Abarundi rero canke abanyarwanda cyangwa muri kano karere womenga amazina bari bafise mbere n'aya shetani, baje bategeka ko bashirako amazina y'ubukirisu, badushirako amazina y'igifaransa yiwabo mu bazungu. Ubu jewe sinzi Bernarudo Bernard icyo yaba yaramaze, nubwo duhora tubona ngo harimwo aberanda, ariko abo bantu ntituzi amabi bakoze. Niyo mpamvu aya mazina badushize ko bava ko ari ubukirisu, hamwe na hamwe jewe sindayemera. Mu byo ntemera ibi birimo, nkavuga nti amazina ya kera abarundi bitwa, amazina muri kano karere abantu bitwa, wasanga bitwa amazina y'ibisekuru byabo. Indirimbo baririmba, wasanga baririmba indirimbo ivuga ibigwi canke ibikorwa bikomeye abasekuru babo bahora bakora. Ibi rero nibyo bizingiyemwo ubu bwicanyi budahera twavuse dusangaho, tuzohava turaga abana bacu tukabaraga ibyatunaniye. Ariyo mpamvu bwira abarundi nabo muri kano karere kugira ngo duhaguruke, tugwanye umugira w'amacakubiri, tugwanye ihonyabwoko n'ubwicanyi ndegera butungane, duharanira ukuri, kuko ukuri kuzonesha ikinyoma, hanyuma ubwo bwicanyi bukaranduranwa n'imizi muri kano karere. Muri make nibaza ko nobandagezaho, hanyuma kumbure turaja kwinjira mu idonido muri ivyo tuvuze, canke n'abandi baja kuvuga, kugira ngo dushobore gutanga umuco kubatwumva, maze bashobore gutahura ibitari bike. Ikindi agomba kuvuga gikomeye nuko kano karere k'ibiyaga binini canke ubuseruko bwa Afrika, ariyo East African Community, ariho hicaye abayahudi birabura, abo bibiri yivuga. Ibi abantu benshi ntabyo bazi. Abazanye iyi njiri abaromani aribo banditse Bibiliya dufise, nagira ndababwira ko nk'iba byumvise ari nk'umusonga, ari nko gukubitwa n'inkuba. Kandi ndifuza ko muri kino kiganiro tuja kubisesengura tukabishira habona, abantu bagatangura kumenya baribo, kugira ngo bamenye aho bari n'ingene bagomba kuhaba n'imiziro bafise yo kuhaba, kuko batayikurikije ntizobura kubahitana. Murakoze cyane Apotre. Ico kibazo nyene reka ndakirabishe kuri Dr. Elia Mazayinka.
kubera iki mu biyaga binini hama harangwa intambara z'urutavanako zitigera zihera ntihagire n'umuti utogwa kubwanyu Dr. Mazayinka vyoba biva kuki? Bakoze ico kibazo n'ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe tugezemwo tumaze imyaka myinshi twama turi mu bintu bimwe ugasanga abariko barayobora abandi bafise responsabilité mu kuronka avantage faveur y'ubutegetsi baba barimo mugabo na responsabilité babonamwo iyo hageze ibintu bigenda nabi. Ni ukuvuga yuko rero tuzokoma turiko turazunguruka nzofa twatoye umuti w'ingorane ku ngorane ntidushaka kuzimenya. Baba bari ku butegetsi rero nabo ntibaba bakeneye yuko hamenyekana ingorane zabaye ko nta n'umwe ashaka gufata responsabilité nk'uko yaje kuvuga. Ubiravye kuva kera abakoroni baradukolonije twe twabaye colonisé par les Belges baratubivemwo ibinyoma bitagira uko bingana nk'uko Apotre yaje kubivuga cyane cyane baratubivemwo ibinyoma bivuga yuko twebwe turi ubwoko principalement bubiri kuko bobo iyo bava bafise ikintu no kwita ingengabitekerezo ngira nicyo cyitwa ideology yo gucamo kubira abantu. Iyo abantu babiri bahuye iwabo bagatora itunga umwe yica uwundi kugira ngo ashobore kuritwara wenyine. Twebwe siko twiyumviye ingengabitekerezo y'iwacu muri Afrika. Iyo muhuye muri babiri mukaronka itunga muca kubiri kuko ubundi bavuga ngo wewe uriho kuko nanje ndiho. Bo bavuga bati wewe ubayeho jewe simbaho. Nico bituma bazanye rero ideology gucamo kubiri abarundi n'abanaho muri biyaga turimo babacamo kubiri bavuga bati ifo yuko tubona ko twigisha uku nabo twigisha uku bame bariko barasimbiranya ko ijoro n'umutaga. Kuko ngarutse kuri ico kintu Apotre je kuvuga ni by'ukuri baraduhenze yuko ngo ico bita Israel ngo ni bari abari muri kariya karere ka Israel. Mugabo Israel y'ukuri batunyegeje bari muri Afrika nabirabura. Uwitwa Hitler ariko arica abanyisraeli bamaje bati mbega kuri ico bwoko bw'Imana. Yabwiye ati aba nta bwoko bw'Imana barimwo, ubwoko bw'Imana barirabura. Ivyo biranditse. Hanyuma uwundi yitwa Ruzenye na Seye yegama na Seye president wa mbere wo muri Egypt yavuze ati ivyo byanditse kuri YouTube kuri Google si ibintu umuntu ariko ararondera. Yavuze ati mwebwe abanyisraeli muri ngaha muje ngaha bamuze kuza muri 1948 ati mwebwe bizogura ngene tubana kuko abo twari tuzi yuko ari ubwoko bw'Imana birabura. None mwebwe muje mutubwira muti mu bwoko bw'Imana kandi mwera. Ivyo bizotugora kumva kandi zokoma tusingorana. Nibyo rero ico kintu abantu zenya abakoroni bari bakizi mbwatwe twize tukimenya. Nico gituma atamuti w'ibibazo dushaka kumenya ngaha bashaka ko tumenya ngaha muri ibihugu by'iwacu kuko uko kuri komeze kumenyekana cyo tumenye gituma hama hariho iyo ideology ya genocide. Kuko ideology ya genocide ni ideology imaze kuva muri 1960 nta kindi kintu abakoroni bapanze. Ubu gushika uno munsi nico baviza bagi barabigera buke icambere babanza kudukura ko umwami kuko umwami yari yasemburiza cohesion mu Barundi. Umwami yari umuntu atari ngo umuhutu cyangwa umututsi, yari umuntu ari Sebarundi w'ukuri. Kuba Sebarundi hagize ingorane ku bahutu hagize ingorane ku batutsi yabuzuriza co kimwe. Ababirigi barabiraba bati uyu muntu niwe duteye ingorane, uyu tutamwikuye izopfa dushoboye kubateranya Abahutu n'Abatutsi. Acazana rero kwica ubwami. Umuvumo wa mbere watangwe kwinjira mu Burundi, tuvuge je ni kuvuga Burundi cyane watangwe kwinjira mu Burundi nigihe dusenyuye umwami tukamukuraho tukitwa ko twe tumukuyeho. Naho n'ababirigi babikoze bakoresha umuntu afite imyaka 26 atani gisoda cyariho kuko ico gihe igisoda bari abantu
bahejeje kwiga ibyatanga muri 62 ngo muri 62 niba gushaka kuvuga ngo 66 ngo baramaze kuronka abasoda ko abatwara amakambi barabazungu abo bazungu nibo bagize ijya kudeta muri 66 nta murundi yigeze agira ijya kudeta ubashije umuntu nigeze kubaza umuntu yari umusoda akomeye icyo gihe yari muri promotion ya kabiri amwaje nimbe ijya kudeta byageze kugira mu yigire atiga twina twagize ati twe batubwira ati genda ucunge hariya hanyuma twe tugacunga hariya tukumva ibintu byabaye bagashaka amahoro y'ibyo dukora kuko amakambi yatwarwa n'abazungu donc rero icyo kugaruka rero kuri kudone ko ndavuga ingorane nuko ibyo abazungu baje kuduha ivyo twagumye tugenderamwo naho twigeze tubisubiza inyuma ngo turabisubiza imbega abaduhenze hehe hanyuma baca batangura ibintu byo gufata abadutwara bashize imbere baba abantu bayoboka ideology yabo utayoboka ideology yabo baca bamwica turagenda Nyabahururu gushika uno munsi twe tuvuga ngo twatoye ngo demokrasi ngo twatoye umukuru w'igihugu mugamo mu by'ukuri nibo badesida ubutwara nibo n'ubu bakiri ku ngoma andwe muntu shavuga ati turacyari mu bukoloni turakira ubukoloni kuko bijya batubwiye ngo independence politique ni independence kuko nta kintu na kimwe ushobora kudesida utagira ubutunzi independence y'ukuri independence economique kuko iyo hageze inama nibo dufate nk'ibyarusha nibo bafinansa nibo bavuga ugenda nibo wumva umuntu mu gifaransa nibo baca umugani ngo la main qui donne ordonne donc kuvuga ngo ukuboko gutanga guca kuguha amategeko rero mu ncamake rero turacyari mu bukoloni bwabo mwanya batwicaye kuko nibo turacyakora ubugombe bwabo nakaba ari iki ko amatsiko turishanije n'umutaga reka mbe nageza ngaho ndeke turasubira kuvugana hanyuma mwakoze yego murakoze cyane Dr. Elia Maza y'inka ikibazo kigeze ku mushinga ntahe Maharaja Alexis umupanafricaniste mbega wewe kubgawe kubera iki izo ntambara zigoma rutavana ko mu biyaga binini inkomoko yavyo ni yahe murakoze kumpa ijambo ico kibazo mubajije ni kibazo kimeze neza cyane kuko kera murazi yuko izi ngorane zazanywe n'abakoroni rero abakoroni baje kutubibamo amacakubiri y'urwango kugira ngo baze bafate ibintu byose biri muri Afrika n'abanyafrika urazi ibyo bazanye babanje bazana za Bibiliya batwigisha ijambo ry'Imana hama bashafata ubutare n'ubutaka bw'abanyafurika byose muri Afrika ushizemo n'igihugu cyacu cyo mu Burundi rero ni kwibaza ikibazo rero none izo ngorane ko zitari zihari imbere yuko hariho ubwami mu bami hariho amahoro abantu barumvikana ivyo bintu byo kuvuga ati ngo by'amoko byari bihari ariko nta abantu babivuga ngo umuhutu umututsi cyangwa umuki bose basangira neza bakumvikana rero hama ubukoroni buje ibintu byashe bihindagurika hariho abantu rero bace bakurikira izo ideology z'abo bakoroni bakurikira impanuro zabo bavuga bati wewe niwakurikiza ibyo dukora tujya tukubwira kanaka tujya tubwira umutegetsi w'ibi nibi rero urazi ingorane zo muri Afrika dufise ngaha kubera hariho intuze nyinshi ubunyonyezi bwinshi ubwanko amacakubiri yo kwankana kuko twese turi bamwe abanyafrika ariko twese twibona yuko umengo turatandukanye ikidutandukanye ni iki ikidutandukanye nayo majambo yigwa aravugwa avuga ati ngo turatandukanye kuko kera muri Afrika nta bintu by'amaboda byari bihari Afrika yari imwe rero abakoroni baje muri Afrika
nibo baciye bagabanganya bavuga bati okay wewe uri Burundi, wewe uri Tanzania, wewe uri muki. Niyo bagiye kubona ababirigi, abadagi, abongereza, baje mu mihingo itandukanye yo muri Afrika kugira ngo bagabanganye Afrika. Ntibaje ngaho muri Afrika kugira ngo baze kuzana iterambere, ahubwo baje kuzana urudubi muri Afrika, kuko Afrika ni kontina imeze neza cyane, cyo gituma nabo bayakore nibe benshi baje bahurumbira muri Afrika. Hama bashabazana izo zankano mubona bavuga bati ngo wori umututsi, wori umuhutu, badupiye amazuru bagira ibikeko hari abatutsi n'abahutu, kuko hategeza kubaho culture z'abantu zitandukanye n'amatribe atandukanye. Ivyo nivyo habura, diversity nibura mu bihugu byose, ariko bo bazana umukazo wo kuvuga ati wowe uratandukanye mu bihugu. Ni nkuko mubona ibiriko biba ngaha muri Ethiopia, hariyo Abaoromo, hariyo Abamara, hariyo Abatigray, ariko bose ni bamwe, ariko hari ikintu bapfa bavuga bati ari ubwoko n'ubwo bwoko nindi yabuzanye. Nabo nyine banyamahanga baguma bazana ivyo bintu muri kontinent muri Afrika. Ugacubona rero ko Burundi n'u Rwanda cyari igihugu kimwe, none ninde yatandukanije Burundi n'u Rwanda? Cyari igihugu kimwe n'abakoroni. Rero ko abakoroni bagiye twaronse kwikukwira igombe kimwe n'amajana 362, none ubu ko kiri muri za ngorane nyene, habuze iki kugira ngo duhindure izi ngorane, kugira ngo n'abana n'urwaruka rwacu muri kazoza ntibazibagire izi ngorane turimo. Ntabyo bintu biriko biba muri Kongo, bavuga bati ngo badiza ngo abanyamurenge ngo baba mu Rwanda, bajya n'abanyafrika, ariko babona muri African Union ngaha igihe tuba tugira amanama, amakonferensi atandukanye, baza bavuga bati ngo turi bamwe, turi abanyafrika, duharanire ubwigenge bw'abanyafrika. Ariko iyo batashe hariya bagashaka batangura kuzana ibintu by'amoko no kwankana, kiretse n'ibintu by'amoko n'ibintu by'akavantara n'ibindi ntarize kudondagura, tuzorushika ko mu bindi biganiro bizokurikira. Tambere na mbere nshaka kuvuga nuko twese turi bamwe, dutegaza gusenyera ku mugozi umwe nk'abarundi nk'abanyafrika, tukiyumvanamwo, kuko nta terambere rizoza muri Afrika cyangwa mu Burundi hatariko ukumvikana no kwiyumvamo no gufashanya, tukagira urukundo, tugasenyera ku mugozi umwe. Reka ngeze ngaha ndibaza yuko navuze menshi. Urakoze cyane. Aposto Benantunga navyo mwavuze ku bijanye n'inkomoko n'umuzi w'izo ntambara, wavuze n'ivyiyobokamana. Mbega wewe wihweje ukongera ukitegereza ingene iyobokamana ryigishijwe mu biyaga binini, ukaraba ingene ryaje, ukora ubusesanguzi hari ico bitubwirako? Ubwa mbere bwobwo, imbere yo kunja kuri ico kibazo, nagira ngo mbanze nk'umuco abatwumviriza n'abazotwumviriza. Afrika dufise, iki gicapu ca Afrika dufise, iki gicapu si Afrika y'ukuri. Afrika y'ukuri, Afrika no kuvuga igihugu c'abirabure, ntiyari kontina nk'uno munsi bavuga. Iyi Afrika dufise uyu munsi ni Afrika y'abaromani, Afrika y'ukuri. Isirayeli iri muri Afrika, kandi Isirayeli hargira iki gihugu ca Isirayeli tubona uyu munsi, mumenye ko atarijya Isirayeli ingana kuriya. Isirayeli hariho ahantu hanini hajya muri Palestine bagomba gutwara, hariho muri Cisjordani, hariho n'ahandi hatari hato, ari igihugu ca Isirayeli
icyo bita Kanani kera imbere y'igabanganwa ry'ibihugu n'isi, ry'ibihugu biri ku isi abakomeye babyigarurira uko bashaka. Rero no kuvuga ngo Afrika cyari igihugu c'abirabure. Amateka cyane kahise k'Abisirayeli baza mu Misiri, bava muri Israeli baza mu Misiri mu gihugu ciwabo cyari igihugu c'abirabure, nabo nyene barabirabure. Ibi ndiko ndavuga so gushikuza, jewe nishimikiza ubwa mbere ibitabo abanditse ku mateka ya Afrika cyane cyane ku babirabure banditse babahanga bakomeye, bahanganye n'ibihugu bikomeye, baraneshwa, baratsindwa, baraceceka. Ubwa mbere iyo usomye igitabo cha Cheikh Anta Diop Nation Nègre et Culture ku rupapuro rwa 21 haboneka abantu bari batuye mu Misiri ni bande, nabirabure. Ico gitabo cerekana ingene ababa muri Egibuti, ababa mu Misiri mu myaka ya kera barabirabure. Ariko uyu munsi gendayo usanga hariyo abandi abantu bari atarabirabure naba importé bavuye handi. Icya kabiri, le Farao, abami ba Misiri bose barabirabure. Uyu munsi barashwiragiye, singomba kuja muri ayo mateka. Nkangurira abarundi, nkangurira abantu bo muri Afrika yo hagati, Afrika yo mu burasirazuba, Afrika yo mu biyaga binini, ibihugu byo mu biyaga binini, kugira ngo bagerageze kurondera iki gitabo cha Cheikh Anta Diop Nation Nègre et Culture. Bazomenya ibitari bike, kuko mu byo yanditse Cheikh Anta Diop yerekanye ingene ubuhinga bwose, ucabwenge bwose buri mwisi byose byakozwe n'abirabure bo mu Misiri. Mathématiques, physique, biologie, chimie, ibyo byose ni iby'abirabure. Ibijyanye na racisme baca bavuga ngo abirabure bavuye mu nkende. Sur la planète Terre il y a une seule race. Kwisi nzima, iyi si yo munsi y'izuba, abantu ni bamwe, urukoba uko basa byahindutse ejo bundi. Abazungu ntibarenze imyaka 3,000 babayeho, abafite urukoba rwera. Niko amateka avuga, niko abahistoriye bavuga, abarikeologe niko bavuga. Barabishakashatse, barabirondeye, baravyerekana, barerekana batangwe kubonekera. Umuntu wa mbere afise umubiri w'Abarabu yabonekeye mu bihugu by'uburasirazuba bwa Afrika, bavuga bamwe muri Kenya. Ariko uyu munsi batuzaniye ikinyoma abakoroni. Reka ndabereke ingene Afrika cyangwa Israel igizwe n'abirabure, kugira ngo umuntu wese ahari kwisi amenye ko ikinyoma bacumugane mu kirundi, ikinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka. Ikinyoma kimaze imyaka irenga 2,000 cyarigishijwe, gitegwa mu mashure, bagitangira diplome, uciza hakimira kamenya kugisobanura. Icyo kinyoma nicyo tugomba kugwana naco kugeza kirandutse, kandi Imana iri mu ruhande rwacu. Uzotugwanya azogira ingorane. Reka ndabereke ibyanditse mu gitabo ca mbere cyanditswe ca Samweli. Igitabo ca mbere ca Samweli mu gice ca 16 ku murongo wa 12. Byose nanditse Bibiliya, bayanditse atariho ndi. Ariko nagira ngo urabe ingene abisirayeli bari abirabure, ko kandi n'uyu munsi arabirabure. Ariko simvuze ko atabazungu barimwo, ariko ni bake cyane. Abirabure b'Abisirayeli barenga ibice 90% by'abatuye uyu mugabane w'isi, kandi na Bibiliya iravuga ko azokwiragira isi cyane cyane mu burasirazuba. Mu gitabo ca mbere ca Samweli mu gice ca 16 umurongo wa 12 ku gace ka 2, ariko ndawusome wose, haravuga ngo nuko atuma uja kumuzana, kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Maze Uhoraho aravuga ati, va hasi umusuke kwa mavuta, kuko wa wundi nuyo. Ninde? Ni Dawidi. Dawidi asukwa kwa mavuta, yimikwa avuye inyuma y'intama. Bamuhamagaye kuza kugira ngo bamwimike. Farao yari akiriho, Farao yari umwami, ariko
Imana ituma Samuel kusuka ko amavuta umwami Dawidi, kandi Dawidi yari umuhererezi kwa Izayi yatondekesheje abana biwe bose, ariko Imana irabanka ntiyabashima. Umuhanuzi w'Imana aramubwira ati none nta wundi mwana ufise, ati ndagafise kagahererezi akitira no mugwara, ati kari nyuma y'intama hari, ati ntituri bugire umunsi mukuru gataje, genda ugatume ukabanze kaze. Bakazanye Imana ibwira Samuel ati nuyo musuko ko amavuta. Kandi mumenye Dawudi yimitswe Sawuli ari ku ngoma kandi ntiyabimenye. Nagira ndababwire yuko igihe cyose abantu bazobesha ariko bazogereza babihindu, ibi birimaze guhinduka inshuro nyinshi ariko byaranse ko babihezamwo byose. Aha rero Bibiliya yavuze ngo Dawidi yarirabura, yari umwirabure ariko afise inzobe, nkuko abarundi bagira inzobe, abanyarwanda bagira inzobe, abantu muri Afrika bagira inzobe. Yari afise inzobe, afise amaso manini meza, nta nahamwe agaragaza ko ari umuzungu. Uyo yabaye umwami wa Isirayeli. Tugende ahandi habyerekana mu gitabo cy'indirimbo za Salomo, mu ndirimbo ya mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo ndirabura ariko ndi mwiza, mwa bakobwa b'i Yerusalemu, meze nk'amahema y'Ikedari, nk'imikingo ya Salomo. Uyu yari umukobwa ariko araririmba mu gishingo ataka cyangwa ayagiza Salomo, umwami w'Abisirayeli. Salomo yarirabura ariko Bibiliya avuga ngo yari mwiza. Uyu mukobwa ariko yamutaka avuga none bakura hehe kuvuga yuko Abisirayeli ari abazungu? Babikura Abisirayeli harimo abazungu yego, ariko abenshi tubona nabatuye muri Isirayeli, nkuko mu Misiri ariyo Egiputa y'uno munsi tubonamwo uruhu rwera. Abo bateragiyeyo ni nako babateragiye muri Isirayeli. Nizijya ngorane zihari zidahera, ariko bamenye ko nazo zizohera. Hari icyo Bibiliya ivuga. Ndabasubira ndabereke ingene ushobora kwiba iby'Imana ariko udashobora kubishikana. Mu byahishuriwe Yohana mu gice cya 2 umurongo w'9 haravuga ngo ndaza amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamarura umutunzi n'ibitutsi by'abiyita Abayuda atari bo, ariko hari amasinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Uwo murwanizi agira shire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Wame uyoboka gushita kugupfa, nanje nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Uri no gutwi niyumve icyo mpemu abwira amashengero. Unesha ntacyo urupfu rwa kabiri ruzomugira. Bivuze iki? Bivuze ko uyu munsi hariho abigira Abayuda atari bo, hariho abigiza Abayuda atari bo, batwara ijambo ry'Imana barigira iryabo. Uyu munsi ijambo ry'Imana dufise ni iry'Abaroma. Ugiye mu mateka, Bibiliya ni isezerano rya kera. Isezerano rishasha ni bijanye n'amateka, ni ibitabo by'amateka, si Bibiliya. Ni byahumetswe n'Imana. Nouveau Testament, isezerano rishasha ntibyahumetswe n'Imana. Icyahumetswe n'Imana mu isezerano rishasha ni igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, kuko ari byahishuriwe umuntu w'Imana ari ku kizinga cya Patimo. Nkuko n'uyu munsi mu Bisirayeli birabura, nkuko uyu munsi mu bantu b'umuyaga binini hari abantu bari ku kizinga cya Patimo, bageragejwe, bagiye ahantu batagira icyo bikora, ko batagira ubatabara, batagira n'ubabona, bamerewe nabi, ariko bavugana n'Imana ikabahishura amabanga bakashira habona. Kuko uyu munsi isi yose nta numwe arabeshuza ko itongo rya Edeni ridaherereye muri kino gice cy'ibiyaga binini, kandi nta urabeshuza ko Kush idaherereye mu Burundi kuva igitabo nanditse gisohotse. Abayahudi batari bake baranyandikiye bambwira bati twari tubizi ariko sicyo twagomba kubivuga. Turatangaye ko muza amateka nkayo muba ngaho. Narababwiye nti asanga uyu muntu yitwa Musa yavutse inyuma y'abandi benshi, yamenye isi ngene yaremwe, akamenya byagenze. Ni muri iyo nzira nyene Imana yahishuye, yerekana aho itongo rya Edeni riri, yerekana aho Kushiri, aho umuntu wa mbere Imana yamuremeye, aho isezerano ry'umuntu n'Imana ryatanguriye. Nukuvuga rero yuko ibi tubonye mu byahishuriwe Yohana
abigira abayuda atari bo nabati ijambo ry'Imana baryambura. Abisirayeli murazi ko abajyambura ubwa mbere arabagira iki, bararihindura barigira iryabo, nabo bagera igihe baratsindwa baraneshwa bajyakwa n'abaromani, abaromani nabo bararyakira bararihindura, niko baciye bafata Nouveau Testament isezerano rishasha baryomeka ko bayita Bibiliya. Ibyanditswe nituzi neza ko aribyo turavye intumbero, kuko nababwiye ngo mukuza mu Burundi no mukuza muri kano karere k'ibiyaga binini baje bavuga ngo Mungu, bazanye ngo Mungu. Ahandi mu bihugu bya haruguru Buganda n'u Rwanda sinzi igihugu icarico bavuga ngo ni Gatonda. Gatonda mwende mu Buganda. Ibyo rero byari binyuranye nuko abantu bari basanzwe bahari, bari basanzwe bazi Imana rurema yari mu ijuru n'isi, yabana nabo, yavugana nabo, yakorana nabo biciye ku bahanuzi, nubwo baciye baza bakabita ngo ni bakamenyi bamenyera abandi ntibimenyere. Rero naho nagenda babwire ko ibi rero by'inyigisho z'aba sinagogi ya Satani nibo baje barandika muri Bibiliya bavuga ngo uzo gukubita ikofe uzomuhundi musaya uhindukize umusaya wunda unokore awukubite. Nibaza yuko ataho gukubita ngo mu musango umuhungu wundi kese uri kijuju, umuntu awukubise ikofe ahubwo umuhabije. Apotre, imbere yuko ubandanya kw'ivyo vyiyumviro by'iyobokamana wari wavuze ko busesanguzi bakoze kwitongo rya Edeni, ndetse n'abandi basesanguzi benshi babikoze bavuga ko itongo rya Edeni ryoba ryari mu Burundi, ndetse canke ko n'inkoni ya Mose yoba iri mu Burundi. Mbega Apotre, wewe uremeranya nabo? Oya, ibyo sivyo. Inkoni ya Mose ntiri mu Burundi. Mose ni umuntu yabayeho azwi mu mateka, yavukiye mu Misiri, akurira mu Misiri, niwe yatakanye ubwoko bw'Abisirayeli bwari bwarahungiye mu Misiri buja muri Israeli. Ntabwo ari byo na gatoya, narabyanditse mu gitabo. Kandi ni nkuko Edeni si Burundi bwonyene. Edeni ni ibihugu biri mu bihugu by'ibiyaga binini, harimo igice kinini cya Kongo, harimo Mozambique, Zimbabwe, Zambia, harimo Malawi, harimo Tanzania, Burundi, Rwanda, harimo Uganda, harimo Kenya. Nukuvuga yuko itongo rya Edeni sakantu kakanugusu gatoya. Oya, birahari. Rego cuja mu itanguriro, mu gitabo cy'itanguriro biriho inzuzi zine narazereka mu gitabo, ndazerekana aho zica, kandi biranditswe noir sur blanc. Biravuga ngo aho hantu yashizemo inzuzi zizovomera iryo tongo ntirizokwigera ribura amazi avomerera ibiti kugira ryame risa neza. Rero kuvuga ngo aho ndakubwiye nta bugaragwa bugigera buharangwa, hama hariho amazi, niyo izuba ryo kwaka gute amazi yaho ntakama. Bivuze yuko naho inzuzi zine bibiri ivuga ziri muri ibyo bice ndakubwiye, ziri mu gitabo ziravyerekana. Hanyuma Bibiliya irerekana aho Imana yatanga kuremera umuntu yuko ari ku isoko rya Nile, bahinduye amazina. Ibyo narabyanditse mu gitabo, nta uzokenera azokibona, aragishaka akakibona. Nico gitabo kimwe n'amateka y'abantu baba muri kano karere n'imiryango yabo, nerekana ko atana abahutu bariho, ngerekana imiryango y'abahutu isa n'iy'abatutsi ko basangiye ibisekuru, kandi hari abamaze kugira test ADN basanze ari byo. Rero byerekana yuko ubushakashatsi je nakoze n'ubwo, kandi ndabuhuza na Bibiliya. Bibiliya ni gitabo kivuga ku mateka kitavuguruzwa, kidashobora kongerwa kugira ngo cyangwa gikugweko, nubwo hari ababihangaye murabona ko batabimaze. Rero nkavuga nti igihe cyo kubesha abantu ko ab'Abisirayeli kandi atari bo, kuko bafise ijya jambo ry'Imana banyaze bibya Abisirayeli, cyararangiye. Nibabizi ko cyararangiye, cyasozerejwe n'itangazo ryakozwe na Papa, aho yavuga ngo bahezagire abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, ibi bya homosexualite. Harya n'itangazo ryerekana yuko ubwo butegetsi bwa Roma kubijanye n'ivy'Imana burangiye, kuko bona kare bari basanzwe babikora. Murabona ko muri Afrika babangiye. Ico ni kimwe. Icya kabiri, mbere ndabahishure ndababwire ngo umupapa azokwirikira uwuhari. Uyu ahari sinzi bazoba yashaje agatanga kitaba Imana cyangwa azotanga imihoho, ariko umupapa azoza abishira mu bikorwa, abitegeka kubikora ku nguvu, abatabikoze baravye nabi no kwicwa bazokwicwa. Ibyo ndababwiye bitaraba muzobibona. Nukubera ko intebe bicaye ko biyicaje ko bibye by'Imana Abisirayeli bakavyitirira, iyo ntebe yaramaze kuvunika nta ikihari. Ubu nibabimenye, iryo nitangazo ndabatangarije. Nibabimenye Abisirayeli bukuri kwisi yose
bagiye guhaguruka babimenye baharanire ubusugire bwabo amasezerano yabo y'Imana. Ndazi ko Dr. abizi ko ibintu byinshi cyane ashobora kuja kutubwira ibitari bike. Murakoze. Apotre Ntungwa nayo ukiraho nyene dusobanurire gatoya mbega nta nk'umusesanguzi isanduku y'isezerano iryo bari herereye hehe? Isanduku y'isezerano mu Bisirayeli igihe bari bategeka bari bafite ijambo ry'Imana bayikoresha igihe abagiriki babanyaga imitungo y'Imana barayitwaye. Isanduku y'isezerano barayitwaye bayitwarana n'imizingo y'ibitabo bijya bitabo bitanu vya Mose vyanditswemwo muri Bibiliya. Nukuvuga ngo imizingo myinshi y'abahanuzi aba ba Yesaya ba Ezekiel ba Danieli n'ibitabo bijyanye n'ivy'ubwami byadondora ivy'ubwami bwa Isirayeli cyagiye cyose byari bimeze kuriya amateka yabyo aho yanditswe nayo nyine barayatwaye byatwawe n'abagiriki babitwaye abagiriki barategeka murazi ko nabo bagiye gukurwa ku butegetsi n'abaromani. Abaromani rero nabo batwaye babatsinze baca batwara rya sanduku y'isezerano batwara bya byandiko ya mizingo ariyo yavuyemo Bibiliya. Hanyuma uno munsi ibyo mvuze biri i Roma niho biri. Nibisanzwe nimba mutanabizi ibi byanditse mu isezerano rishasha iby'intumwa zababajwe zakubiswe zapunzwe zaboshwe iminyororo hariho ibyibutso hariya mu Butaliyano. Ikindi abantu benshi batazi hari ibintu byinshi bitavugwa nk'abakatolika batazi ntibazi yuko ari abapapa babiri babirabure babayeho b'abanyafrika b'abanyafrika bimwe nababwira nti hariya mu Bugiriki hatwara naho nyene abantu bari bakomeye babakuye mu Misiri nibo baje kubafasha kuvura nibo bafasha kwigisha nibo bafasha administration nibo rero muri abo havuyemo abapapa ba mbere abo babiri ntibavugwa kandi babirabure barazwi amazina. Ikindi gikomeye abantu batazi ntibazi yuko Jezi iryo zina ritabaho. Iryo zina niryo bahimbye abagiriki abaromani bararibandanya kuko mu bagiriki Jezi ntibashobora kuronka izina bita umucunguzi Messi mu kiarmeye yitwa Yehoshua Mashiach. Ntibashobora kuronka ijambo Yehoshua mu gifaransa basubiriza baca bafata bari Jezi bararyomeka rirakwira n'uyu munsi niryo ryamamaye. Ariko mwibuka handitswe ngo jewe simpinduka nkuko abisi bahinduka. Nukuvuga ngo naho bamuhinduye izina iryo zina naco ritwaye turamuzi ko ari wacunguye abantu twebwe tuvyizeye twizeye tutabanje kubona dufite amahirwe. Apotre Ntungwa nayo kubgawe kuvuga ko Isirayeli kuri iri mu karere k'ibiyaga binini none Dawidi tumwitege mu Burundi muri Kongo Tanzania u Rwanda na Uganda canke bazoba ba Dawidi barenze mu bihugu byose by'ibiyaga binini? Ivyo nibijanye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi rero no kubwitondera. Icambere cyo Dawidi navuze canke dusoma muri Bibiliya yabaye umwami w'Abisirayeli. Twabwiwe ingene yasusuka amavuta. Umwami azotwara mu karere k'ibiyaga binini. Ivy'ubuhanuzi sinibaza ko ari ivyo dushira mu itangazamakuru kubera ko ivy'Imana ivuga riba ribanga ryabo ibwiye. Abo rero ibwiye iryo banga bararirindirana umwete bakaririndirana amasengesho basenga kandi bizeye. Nimba Imana yaravuze ko izokwimika umwami mu Burundi uyo mwami bamwitega zoza naho boshinga amabuye bagashinga amacumu bagafata byimuzinga bakarabisha mu kirere no mu mbavu zose uwo mwami azima babona bakanura amaso canke banzi bakureho. Icyo tuzi nuko iki Imana igombye gukora iragikora wo kwemera wo kwanga. Icya kabiri mwibuke ko kuzana ubwami muri kano karere k'ibiyaga binini atagitangaza kirimo kubera ko abakuyeho ubwami iwabo barabufise. Mu Bubirigi umwami waho n'umudagi kandi uyu munsi n'umwami w'Ububirigi. Twebwe badukuye ko umwami wacu bamukuraho kandi abami bacu ukurikiranye uko byagenze bo mu Rwanda no mu Burundi usanga hari ibintu bibi byabashikiye kandi bifise ko uruhara n'abakoroni. Rero nkibaza yuko ko ubwa mbere reka ndabacire ku mayange ubwami bw'Uburundi kugira ngo bubeho umwami Karemera Ruhinda ingoma y'Uburundi ikomokako kugira ngo ave mu gihugu cy'u Rwanda cy'uyu munsi
ave muri Gasabo, mu bwami bwa Gasabo bw'icyo gihe hatwara umwami Sekarongore Mutabazi mu 1410 akazi Burundi. Umupfumu w'umwami yari yaraguye aravuga ngo ugiye kuba umwami kandi uzoba umwami w'igihugu, igihugu cyawe kizokwitirirwa intare, ubwami bwawe buzokwitirirwa intare. Niyo mpamvu yiswe Ntare Karemera Ruhinda. Ruhinda kubera iki yatsinze ubwami bw'abahinda bwatwara iki gice cya Mugamba, Matana, gushika epfo muri Tanzania muri Buhaya ruguru ni epfo. Aho ubwo bwami yarabutsinze aca yishyira izina ry'ubutwari yiyita Ruhinda. Niho abantu benshi batazi ibyo bazi bavuga ibyo bishakiye bakaza bakavuga ngo abajiji ngo n'abahutu baheye. Abajiji bakora ibwami mu bwami bw'abahinda muri Ujiji muri Buha nibo bakora ibwami. Karemera amaze kubatsinda abajiji babandanije bakora mu ngoma y'u Burundi y'ubwami. N'uyu munsi bakivuga ngo n'abahutu baheye, sibyo? Barabahutu b'umwami n'abarabahutu nk'ubwoko. Aha rero nkavuga nti asanga mu Burundi hariho isezerano ryavuye ku Mana rivuga ko hazobaho ubwami bwitirirwa intare. Nagira nababwire ko bazosese basesure bazokinde bagaramye canke bunamye, ubwo bwami buzobaho buzokwitirirwa iyo ntare kandi nta kizobubuza ko bubaho. Ibyo bindi bya demokarasi ibyo birabaraba. Demokarasi y'ukuri yavuye mu Burundi, yavuye muri kano karere k'ibiyaga binini, yavuye muri kano karere kacu. Niko abazanye demokarasi bayitwaye Buraya niyo bubakiye ko bamaze kuvino bakamenya makuru baca bayituzana yarabaye modifiye nabo nyene yarabananiye. Niyo mpamvu mubona abana babo barabananiye banyurumogi bakora ibyo bashaka nta tegeko ribafata kuko agateka azira muntu gaca kabafata. Nagira rero ndababwire yuko ingoma y'ubwami irashoboka kuza nimba Imana yarabivuze. Sindayivugiye kandi sindi n'umuhanuzi, ariko nimba yarabivuze bizoba. Murakoze.